Twumvise ko haraye habayeho impinduka mu burongozi bw'iperereza rya gisirikare aho General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yasubiriye Colonel Ernest Musaba. Ivyo bintu bishitse mu gihe umwaka w'ibihumbi 2021 waranzwe n'amabi menshi cyane, amabi arimo nk'ivyaha vyo gufata abantu bakabugwa irengero ryabo, vyakozwe n'iperereza rya gisirikare bigakorwa ku banyagihugu b'abasivile, kandi bikaba vyakorwa bibonekamwo cyane icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru be n'ibindi bisongerezi vy'intwazangabo bikorera iryo perereza, ariko abo bose bakaba bakora babikorana n'iperereza ry'umugambwe CNDD FDD. Ngaha noshobora gutanga uburero bukeyi bwabo twagiye turamenya mwisekeza ndondeza. Akarero ka mbere notanga ni inyuruzwa rya Charles Hamenya yahoze ari umusirikare kera akaba ubu yari umukozi w'Imana mw'ishengero Anglican, yanyururijwe hariya mu Mabanda, komine Mabanda mu ntara ya Makamba, hari mu kwezi kwa gatandatu guheze. Muri uko kwezi nyene kwa gatandatu haciye hanyuruzwa ku mugwa mukuru wa komine Matana Maître Tade Kantungeko, nabo nyene bafashwe n'iryo perereza ry'igisirikare. Kuva ico gihe bakaba batarigera basubira kuboneka. Mu mpera z'uko kwezi canke mu ntango z'ukwindwi naho haranyurujwe hariya mu Nyakabiga uwitwa Amuri Kwizera batazira Babu, bamusanze imbere y'urupangu aho yaba ku mugoroba, aho basirikare baramujana. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Abantu bose baribuka inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza, umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi, nawe nyene yahagaritswe n'abasirikare bazwi araheza atwagwa mw'iperereza rya gisirikare. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Aho nyene mu kwindwi twarumvise ihagarikwa rimeze nk'inyuruzwa rya Selemani Niyonzima na Venance Kayobera, abanywanyi b'umugambwe MSD bafatiwe hariya kuri Gare du Nord mu Kamenge. Kuva ico gihe nta wuzi irengero ryabo. Uyu munsi nyene haranafashwe uwundi munywanyi wa MSD hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya yitwa Ernest Nzambimana, nawe nyene kuva afashwe nta gakuru kwiwe. Mu kwezi k'umunani twarumvise uwitwa Christophe Niyonzima yaheruka guhunguka avuye mu Rwanda, akaba yari umushoferi yunguruza abantu hagati ya Kirundo na Ngozi, yafatiwe ku Masanganzira. Naho nyene amakuru dufise nuko uyo muntu yoba yatwawe n'iryo perereza rya gisirikare kandi akaba atawuzi irengero ryiwe. Uwundi twovuga ni muri uko kwezi kw'icenda nyene ni uwitwa Eric Ntunzwenimana, umukuru w'urwaruka bw'umugambwe CNL muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. We yafatiwe ku mugwa mukuru wa Kayanza, afatwa n'iryo perereza ry'igisirikare nyene. Kuva afashwe nawe nyene nta gakuru kiwe. Co kimwe na Gaspari Havyarimana, umugenzi wa Eric, akongera akaba yari umunywanyi wa CNL, yafatiwe nawe ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Aha rero nta nuwo kwibagira inyuruzwa rya Jean Marie Vianney Badogomba mu kwezi kw'icenda, nawe yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura ku kagoroba hafi yo mu Bwiza kuri Avenue de l'Université. Abamufashe baranamenyekanye neza, baribo mu matelefone yabo biraboneka ingene bandikiraniye. Kuva afashwe nawe ntarigera asubira kuboneka. Abanyuma bavuzwe cyane n'abantu bo mu Midodo ku mutumba wa Muhuzu bambe muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge, barimwo mutama yitwa Alexis Nimubona n'abahungu biwe babiri n'umukozi wiwe n'uwundi muntu w'umudandaza yafatiwe kuri uwo mutumba nyene ariko ararengana. Kuva bafashwe nta gakuru kabo. Ababafashe baramenyekanye mw'iperereza rya gisirikare nyene. Mbere umwe Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru n'ibisongerezi bibiri vy'intwazangabo barapfungiwe mw'iperereza risanzwe bya bita documentation bifatiye kwinyuruzwa ry'abo bantu. Nkuko rero nabivuze, ntituzi ko ihinduka mu burongozi bw'iperereza rya gisirikare risigura ko hagiye guhinduka amabi iryo perereza ryariko rirakora, nuko bazanye umuhinga ayo bazi wewe kunyuruza
akabinyegeza ntibize biramenyekana nk'uko vyari bimaze imisi bimenyekana ivyo ariko birakorwa n'iryo perereza. Ngaha nsubire nibutse ko amatohoza twebwe dufise yerekana ko ivyo bintu vyose vyakozwe n'iperereza rya gisirikare ryariko ribikorana n'umugambwe CNDD-FDD. Amafaranga yakoreshwa bagiye baduze guhagarika abantu, imiduga yakoreshejwe, umushoferi yanyonga imodoka, abo bose twasanze ari ibintu vyava mu mugambwe CNDD-FDD ciye kuvuga ko ari wajejwe iperereza ry'umugambwe muri kino gihe umushingamateka yoba yitwa Lazaro Mvuyekure.